nanje nkamukunda ko wasohoye indirimbo ukayisohora wakoresheje ingufu nyinshi abantu bikabonekana ko ntibayakiriye ndetse ugasanga nko ku bice 100 warurindire ko abantu bashobora kuyakira ugasanga ibice 90 cyangwa 80 bashira ko comment mbi bayivuga ko nabi wiyumva gute bo ivyo si kibazo cyane gushiraho comment mbi no gushiraho comment nziza si kibazo ahubwo gusa ikibazo hano kiri nuko ushaka gusanga uri umu artiste wasohoye indirimbo ukaraba ugasanga indirimbo yarabwe n'abantu ibihumbi bishika kuri 5 wagenda kuraba comment ugasanga ntizirenze 3 kandi ivyo ntabwo biri ku ikosa ry'indirimbo zanje canke za Babbi biri ku ikosa rya entertainment y'u Burundi ugiye kuraba Tanzania canke abanyarwanda usanga indirimbo zabo umu artiste indirimbo ifise nk'ama views ibihumbi 5 views ziri comment ziri nko mu majana 3 majana 4 kuduka so ikibazo rero kiri hehe iyo ukoze indirimbo abantu bakayiraba ariko ntibaguhe feedback ntabwo ushaka kumenya aho wikosora ntushaka kumenya aho byapfiriye ntushaka no kumenya n'ico abafensi bakeneye ubu yari MT number 1 kandi nizere ko avuze ikintu gikomeye cyane murumva ko ari ikintu gishobora kuvuna intege umuririmvyi mu gihe bayakoze indirimbo yiwe avuga ati ndiko ndayikorera Burundi n'abarundi ndetse nabo mu karere kiwacu ushobora kuba bo kumviriza indirimbo ururimi abariko arakoresha Babbi niwe nahereye ku kibazo cyuvuga ngo cishure MT number 1 nturaronka inyishu niki kintu wanka mu mwuga wo kuririmba ya ikintu nanka mu wo kuririmba nkuko MT yabivuze ndanka ico kintu maze kubona sana ndabye umuziki w'abatanzania akarero abatanzania n'abene wacu abarundi umutanzania ya posting ikintu minota mikeye usanga gifisa ama likes ugahora gifise ama comment menshi ariko amubwira ukuntu biyumvira kuvye kico kintu mugatwe g'abarundi hariho amahanu z'ama website manini SYUB show hariho za UBM news indundi baragerageza gukora ugahora agapostinze nk'ikintu nk'ipica y'umusani mukuru nka Kidumu nuze mugabo ugaza guhura nk'iyo pica ihamaze hafi indwi yose nta comment niyiriko nimwe so twege abasani ko dukora ndashaka gukora ikintu nkibaza ko ari ciza mugabo feedback yes ukambya ati abana ukuntu kuko jewe ndasoma zijya feedback rero ari izimo izo mbona kweri umuntu ico yavuze nuko zijya feedback je nizo zimpindura nizo zituma nkora ico bo bashaka ko dose mamenye ico bashaka batagize feedback cyo kumenya ico babashaka cyangwa cyo kumenya ikosa nakoze kwa hivyo no saba umuntu arose umurundi cyangwa umuntu wose akunda ibikorwa by'u Burundi imiziki y'u Burundi cyangwa icyo cyose yabonye ibintu nk'ibyo azagerageza gushira feedback bivanye n'inama nka jewe I'm a free person ndi umuntu iyo nkoze ikintu mbwira ati Babbi wakoze uko sinakunza aha kuko nibyo binyubaka nibyo bimfasha je gutera imbere.